Onatel twaragiye turabaha ibyo bashira mu ngiro kandi bariko barabikora. Turamaze no kuronka raporo, twarabahaye nini ntumbero kugira ngo babikore neza. Mugabo aha ari inkebuzo nosura guha abakozi ba Onatel. Onatel leta yayihaye umutahe w'imiliyaridi 2. Haraheze imyaka irenga 30-40. Yari amafaranga menshi ico gihe. Barayibwira bati aho ni Onatel kibaho kera gose. Bati ngaye amafaranga ya leta genda mukore mucuruze munguke hanyuma mwihembe yindi nyungu irenze ko muzane muri leta. Baragenda barakora barahomba leta irabaha amahera. Barasubira barakora bararya byose baramara. Leta irabongera ayanyuma yabongeye zari 32 millions de dollars. Numva ni miliyaridi hafi 70 z'amafaranga y'amarundi 60 n'ayandi. Bayabaha haciye imyaka 2 nimba atari 3. Ubu inyuma y'imyaka 3 ayo mahera twatanguye kuza turayariha. Tuyarihe Onatel atakintu na kimwe irakora n'ubu. None abo bantu jewe narababajije. Mwebwe murashobora kuvuga ngo muri mu nzu itagira imiryango n'amadirisha mukambara mugashaza naho ozanamwo imatera ya Dodoma nturi bujyame imvura niyagwa. Ati niyo Onatel mubayemo. Rero kubona hagera igihe bagasubira bakibagira ngo bagire yegere no kuvuga yuko bari yibagiye. Mbega bari barindiriye ko arinda bahemba. Wewe wofata umukozi ukamuhereza amafaranga y'ibikoresho ukamuhana n'amafaranga y'agahembo hanyuma agacagaruka gusaba ngo numuhembe. Leta yo bahemba bashaka ko leta ibahemba kubera ahubwo nibo babwirizwa kuzana inyungu muri leta. Turabakebuye rero nimba bibananiye kwitunganya leta izofata n'izindi ngingo. Izofata n'izindi ngingo zikenewe yisunza amategeko kugira ngo Onatel ibeho mu mategeko canke ntibeho. Kirashobora no kutabaho igihugu cy'u Burundi kabana yagikora. Barya abakozi barashobora kuba batagikora muri Onatel igihugu cy'u Burundi kabandanya kibaho kuko uburyo bwo kugira ngo igihugu citunganirize ibijanye n'itumatumako ni bwinshi gishobora gukoresha. Nibagende rero bumve ivyo barongozi babo bababwira bakore ivyo bahora baje mu bitajanye n'amategeko babihebe bagwiza umwimbu hanyuma bave mu ideni bavuye mu ideni bihembe bongere bazane n'inyungu ya leta. Bareke kuja baranyuranya ibintu ngo babeshe n'abene gihugu kuko ibintu nuko bimeze. Umutahe wose Onatel yaronse no wa leta, amafaranga yose Onatel yagishiramo na ya leta. Mugabo leta nayo n'abene gihugu ni mwebwe ni twebwe. None turabaha amahera bagaca bihemba bakagura ibikoresho bagaheza byose bahagaruka kuturaba kandi twarabahaye amahera atakintu na kimwe ariko baratuzanira. Uko niko amashira hamwe ya leta abwiwe yose kuko nivyumvikana ko bafata ubutunzi bwa leta bakabubonona bwose nkuko mengo leta nayo si personalite iri ngaho nayo ikeneye guhagararirwa nkuko hari undi mu privé arimwo nkuko hari undi mwene gihugu arimwo.